Hama Audrey, impamvu ndagutumije ko mfise ikintu nshaka kutuyaga, ariko ndizere yuko uko ucakira kose ucakira uko nyene uko kiri. Abarundi baravuga ati ishurwe ushaka ko riramba urarivomera, ariko nanje iryo shurwe ryananiye kuvomera. Mu majambo make nshatse kuvuga yuko kuvisa urukundo rwanje nawe urangiriye hanyene. Sa ngo rurangiye gute? Ariko sa nakoze ndagusaba imbabazi. Ndayivuze mvuye ku mutima kandi ata muntu umwe abimpatirije. Oyaye, none gohera gute? Nakubwiye nso kunkorako. None gute goherera? Urabizi ndagukunda kandi nawe urankunda. Urabizi n'igihe tumaranye ni kirekire. None gute wombwira ngo urukundo ruraheze? Kuba nkunda ntigisigura yuko urukundo rwacu rutohera. Bizire yuko icari kinzanye cyarejo. Sheri oyaye, niba simbarira nimba ari ico nakoze ndagusaba imbabazi. Nta mbabazi nkeneye. Cyahura yuko urukundo rwanje nawe kurangiriye ngaho. Oya none novyumva gute? Habaye iki? Nimba utavyumva cyangwa nimba utabitahura uraza kwitahura. Habaye iki none? Mwatahura uje mara kugira ivyarivyo uzomenya yuko urukundo rwahagaze. Sheri oya none basi tubisubiremwo. Nilimpenda kwa moyo wote, aliniambia nitakuwa wake daima, lakini aliondoka kwa sababu ya nyumbani kwetu, kana kwamba mapenzi yanahitaji pesa. Njia ya maumivu ndio ninayopita, natembea kwa machozi na huzuni, lakini sitakosa tumaini, maana thamani ya mtu si mali aliyonayo, ni moyo wake unaopenda bila unafiki.
abarundi baravuga ati ishurwe ushaka ko riramba urarivomera, ariko nanje iryo shurwe ryananiye kuvomera. Kuba unkunda ntigisigura yuko urukundo rwacu rutohera. Mutama karibu. Ego ariko bitaro nifuza ngo tubafashe gute? Narinze kubaza hari umwana wanje yagize isanganya bamwe ngo bamuzanye ngaha ku bitaro. Ego muta hariho umukobwa twakiriye hano kuri bino bitaro byacu bamuzanye yagize isanganya ngo yari yagonzwe. Sinzi ko ari iwanyu ko nturamenya ibimuranga. Ego ariko abiwabo ntibari bwashike, none mwebwe muba mupfana iki n'umuntu yagize isanganya? Je ndi se wiwe umukobwa wanje. Umukobwa w'iwabo? Kore sana kweli. Natwe nk'abaganga twagerageje kandi bishoboka, ariko kuba uri se w'umwana akaba wahashitse ni byiza. Natwe byari byagoye kumenya se w'uyu mwana yagize isanganya uwo ari we. None rero twariko turakora iby'ibanze, twagerageje ariko ngene sinzi ko twogushikana ahantu hari umugwayi ukamaze ukaraba ko ari we, ko ntituzi ko uriko uravuga ko ari we, ariko kandi noba mu kubabwira ngo mugunye umutima, mwihangane cyane, ariko dushira Imana imbere. Muganga mugende ihangane habaye Mutaha kuba mvuze mwihangane, ego twebwe nk'abaganga turihanganisha abantu kuko niyo mabanga tujejwe, sivyo? None umukobwa wawe by'ukuri ageze ahantu afise ikibazo nyene c'uko atari karagaruka nyene mu buzima, aha rero nubabwira yuko aza yamaze gutaha atakiri mu mwuka w'abazima. Icyo nariko ndababwira ati mwihangane, kuko ndazi mwe muri abantu bakuze mumaze kumwe bihangana, muri abapapa muzi kwiremesha. Iyo rero nico kindi ndiko ndakubwira bati mwihangane, niyo ntumbero rero mutahama nuko, kandi mwigumye Yesu aratubona, niko vyama bimeze, isi niko imeze.
Tama manza musohoke gatonya, manza musohoke, hari icyo tubonye, manza musohoke. Muta, karibu kandi hama burya twasubiyemo turamupima. Imana yagize neza, yamwongeye ubuzima, yagarutse mu bazima. Ego twebwe ku byacu ntabwo twabona yuko yari kugaruka, ariko Imana yamwongeye ubuzima. Twasubiyemo turamupima, ariko hari ikintu twabonye. Umwana arafise ihungabana mu mutima, ariko ntaco tuzobabwira, tubahe n'impanuro z'ukungene umwana wanyu mukwiye kumufata n'ibikeneye kugira ngo ashobore koroherwa mu gihe azoba avuye ngaha ku bitaro, aje kumuhana imuhira iwanyu. Nuko niduhumure, Imana yagize neza, umwana yorohewe, wameze neza, kandi turavye murashobora kumutahukana agataha imuhira. Ariko nk'impanuro twabatekerera bivana no ku mwana yahungabanye bitewe n'ivyamubayeko, murazi ko yakoze agisida. Umwana birasaba ashitse muhira kutamubwira amajambo mabi amukomeretsa, kuko yarahungabanye ku mutima, kumufata neza, kumuba hagufi mu bihe vy'imbeho, akaguma yambaye agapira k'imbeho, kuko umutima wiwe kugeza kano kanya ntutekanye. Ego jewe natwe nk'abaganga mu bidufasha kugira ngo umwana ashikare yoroherwe muhira, kandi naburya ntamwe muri abavyeyi murafise impanuro nyinshi mushobora gutanga kugira ngo umwana wanyu ashikare amererwe neza. Nuko rero iyo niyo mpanuro batekeye. Ibisigaye irya miti nayo bisaba yuko ayifata, kandi ayifata ku gihe, kandi mukaza muraraba ko uwo mwana iyo miti yayifashe. Rega hariyo abana batinya imiti, ni kuvuga impanuro tubahaye muzigendere n'iyo miti ashikara ayifate, bizotuma umurwayi yoroherwa. Ego nuko mubikora uko kandi sawa, nuko nawe mugira umugisha.
papa ko mbona uzindutse urakarisha imipanga muri iki gitondo ugomba uje Kibondo. Igipanga ko ndikarisha kuko haruguru kwa Yakobo yambwiye ko afise ibigazi. Rero hanyuma mbere duje asange. okay aho ni sawa Hama. Wibagiye amabwirizwa ya muganga. ute papa Habona abana bakiri bato muragora. Wibagiye ko muganga yakubwiye ko kuzorambara impuzu z'imbere. Mve papa nawe sha none ntuzi ko afise agapira kamwe konyene papa ejo mijoro narakameshe ntikumye Rero roho wakayumye ubusi mu gitondo. naravye papa nukuri nasanze kataruma reka ntaco ndibaza ntaco mba Habone rero ajya nabo birago. None nta nigiko bafise utwanga ukaburifu. ahubwo doba nive reka ndakirara Hodi. Hodi. Mashaka. Karibu. Mwaramutse. Mahoro mahoro. Ko muzindukiye mu bikorwa. Twavuge ku mirimo. Hama. Ikintu cyari kinzindukanye ngaha. Urabona igihe giheze ni kirekire. Umpenda, usubira wongera umpenda. Nanje gutora ya mahera yanje waza gutora mu botike. Kinuvuze nico kandi ndagutahura ariko urabona yuko nakana gatonda ko turi kugenda kuyaca kandi ndaze kwa nyihangane ariko nagomba kubwira yuko ku mugoroba ndaza kugerageza ndabiko byokunda. Aha kwera uvuga ko mva hano yajanye. N'ubugari bwa sasa turabusangira. Mvyeyi ngomba gusaba ikintu kimwe. Urabona ko nzindukiye ku mirimo ku mugoroba ino munsi ndigora kiboneka cyose ndakuzanira kandi warakoze ko nyihanganira ariko kuko banyunyihanganira gumunyihanganira uko nyene biragoye kunyihanganira. Amahera yiwanje simva ngaho utayampaye ugomba wigire nde mva ngaho yampaye nguma ndumva ingurube ngaho zabira ingurube imwe ngende kudandaza nkore nk'amahera yanje. Mbiriza amashanta genda gusabye nk'umuvyeyi hamizo ngo binazo kuvuga ngo ndaguheze ngo bene amare kwaze kubikiza ngaho kandi urabona ko ziri ku rugo rubanya terezi wanje ndagusabye umuvyeyi umugoroba ndaguha isango ico ndonka cyose jewe ndakikuzanira unyihanganira kuko naje sizeyo birangora ariko ndakwinginze unyihanganire ku mugoroba ndakuzanira amahera yawe yabe make urayabone yakwire uyabona. Sawa jewe ndagiye nukuri ukabana ngarutse ngaha ntibibibi musigare. Hodi. karibu Leo.
hama nizere ko ikinzanye wowe ukizi. Nta kiyago kirekire nibaza ko twogeranira nawe. Mashanda nabuze ko ndabikwibwira ariko haje bigora abagabo kashira ingani ndenda kupiye kuza kuyatora kandi ko nawe uri wabe ko ndavuye ngaha ngiye kubikora ariko ntivyakunze sicyo ku mirimo ndahoye nyito batazi rero ndagomba ndakwinginge kandi nukuri ndakwinginze muri iyi ndwi mu byenda gutakambire muri iyi ndwi unyihanganire nuko wagumye unyihanganira mubiye mwiza muri ino ndwi ndogerageza ndakuzanire akanoti kawe kuko naje ntibyashitse ndabishaka ariko urabona ingorane zisezerana ndaje kutifite mubano mwiza ndasabye unyihanganire muvyeyi muri ino ndwi ndakuzanira akanoti kawe. Nukuri jewe shaka umpa amahera yanje udashaka ko bija ku mugaragaro amahera yiwanje cyangwa tubishira mu bashinganaye. Mviriza Mashanda je ndakwingize ndakubwiye mu mwanya indwi imwe nzora kuzana amahera yawe kandi ngo kuva mu gatondo ndabikubwiye ngiye kuyarondera ndayabuze icyo ndagusabye rero kandi ungirire ubuntu ndabigusabye muvyeyi ndagusavye machozi moyoni, natembea peke